Ubuyobozi bwa komine Gitega bwarakoze igikorwa cyo gukura ku masoko inzoga ziboreza zivugwa ko zishobora guhungabanya amagara y'abazinwa. Musanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana ari kumwe n'umugwi ujeje gukurikirana ico gikorwa yaragendeye abaziranguza n'abazidandaza kugira ngo babamenyeshe ingingo zafashwe zijanye no kuzikura mu rudandazwa no kuzisubiza aho zakorewe. Abafise izo nzoga na cane abaranguza basabwe gusubiza izo nzoga mu nganda bazikuyemwo, mu gihe abadandaza bato nabo basabwe kuzirungikira abazibahaye kugira ngo zegeranizwe hamwe. Inzoga zaragwa n'iryo sekeza zari cane imivinyu ifise urugero rw'ibice 16 kw'ijana. Ico gikorwa caje gikurikira itangazo ryari ryasohowe kw'igenekerezo rya 12 Ruheshi 2026 inyuma y'inama yahuje abadandaza n'abajeje intwaro. Inyuma y'ikiringo cari catanzwe cyo gutegura no kwegeranya izo nzoga kuva kw'igenekerezo rya 15 Ruheshi gushika kw'igenekerezo rya 16 2026 haje hatangura igikorwa cyo kuzirungika mu nganda zakorewemwo. Inzoga zegeranijwe zarapakiwe mu miduga ihabwa n'abajejwe umutekano bayiherekeza gushika aho zari zigiye gusubizwa. Umugwi wakurikiranye ico gikorwa warashitse no ku ruganda rumwe ruherereye muri quartier ya Nyamugari mu ntara ya Gitega kwirabira uko ivyo bintu vyahingurwa. Uko vyibonekeje kuri urwo ruganda nyene uruganda yari amaze guhagarika ibikorwa vyago naho yari afise ivyangombwa vyatanzwe n'inzego zibishinzwe harimo n'ikigo cy'igihugu kijeje kugenzura ubuziranenge BBN. Abadandaza bamwe bafashwe n'iyo ngingo bavuga ko bizohava bibahombesha kuko bari bazi ko ibidandazwa baranguza vyari vyemewe n'amategeko. Kwizera Jean Marie n'umwe muri abo badandaza bahora bakura izo nzoga muri izo nganda yavuze ko leta ikwiye kwihweza ikibazo c'abadandaza bashoye amafaranga yabo muri urwo rudandazwa kuko bari bazi ko izo nzoga zemewe n'amategeko ko zari zifise ivyemezo vyatanzwe n'inzego zifitiye ububasha. Yameheje ko benshi mu badandaza bafise amadeni mu mabanki kandi bafise amakenga ku ngaruka z'iyo ngingo ku bikorwa vyabo. Basaba ko leta yobafasha bagasubizwa amafaranga yabo. No kuvuga leta ikeneye kuraba ibintu kuko urabona yuko leta nk'ubu yayemeje ibintu vyemejwe na BBN haciye iminsi ugaca wumva ivyo bintu murabikuye mana yuko mariko murabahombya abadandaza mana yuko igihugu kirashobora gutera imbere yuko kandi ivyo bintu biba bavyemejwe na leta bakavyemeza ukwezi kumwe canke amezi atandatu gaca bameza mu yandi mezi ngo ibintu vyahagaze. Ni ukuvuga ivyo bintu bakeze kuraba BBN kabiraba kugira ngo abadandaza muze muhave musanga bose baheze bahunga kandi yuko ibintu umuntu arangura amafaranga tuyagurana muri banke usanga amaintere gucoya baraje ibintu by'umuntu babitwaye kandi mu kubirangura biba bifise amadokima akwiye neza ugasanga haciye imisi ibintu ngo vyahagaze. Mu gihe tuzorije leta yoraba ukuntu iyo dusabe amafaranga mu gihe bazosanga ivyo babatumye bitari mu mategeko mugabo bazosanga ivyo babatumye mu mategeko birumvikana yuko hazaharimo ibindi bintu kugira ngo sinzi ibibazo cabiraba ababijejwe. Ku ruhande rw'abenegihugu ivyumviro biratandukanye. Hari abashima uburyo ubutegetsi bwatanze ikiringo cyo gukura izo nzoga ku masoko kugira ngo abadandaza ntibahombe mu buryo bwihuse. Abandi nabo bavuga ko ingingo yafashwe ikwiye gushigikirwa kuko ariyo gukingira amagara y'abantu. Ingingo turayishima kubera ariko bigira ingaruka mbi duhere no mu miryango urabona nk'umugabo yasanga apima ibiro 50 yarageze ku biro 30 kuvuga iyo bafise akazi muhira canke ibyo akora muhira ntabyo yaragishoboye ugaca abana n'umugore ntabyo bashoboye ugasanga bwa butunzi dushaka ko bwiyongera ugasanga butera busubira hasi. Naco gituma iyi ngingo leta yoba yarafashe kugira ngo bihave. Ariho kandi hari bamwe bavuga ko izo nzoga zari zorohereza abafise ubushobozi buke ko zagurwa ku giciro kiri hasi ugeranije n'izikorwa n'ihinguriro Brarudi. Bemeza ko izo nzoga zari zarabaye ubuhungiro bw'abadashobora kugura izindi zizimvye. Ibisanga nagafata kuburyo mbona ibikorwa nkora bisaba amafaranga ari menshi. Kuvuga yuko jewe misanzwe ndimo ndagafata nakore nk'ibihumbi 10 naje mfata nko tugihumbi acha ndonka ukuntu ntanga nk'ibihumbi 5 kirase muhira hama umuryango ukaba zimaze guhava nkaza ku cyo kice 5
bo haraje na gishasha naco mu kuryoha kiramara maze kunywa ibiyeri bitatu ndabona muhira ntaco boba bofata fashe nkaho gasara bwaye nka bibiri ndabona yuko fashe nkaho gasara ka bibiri ndabona yuko kambomba mu mubiri mu mutima hama heza nkataha iyo kiki nyene banka kuvuga izina rya kiki mu bisanzwe mu Ruganda ni rubandanye kandi rubandanye rutera imbere kuko mu bisanzwe rujego rukakubita ko ikora rya leta kandi leta ikabanza kayemeza kandi imyaka yemeje sukuvuga ngo no musi gusa nukuvuga uyinyoye usanze mu mutwe wari ufise indi ngwara itafatiye ku bikorwa wacenye gukora utegerezwa gusara kandi ukayinywa usanze mu bwenge bwawe bwari busanzwe wari ufise ibyumviro byo mwashwaye n'umugore utegerezwa gusara uyinyoye mu mutima utekanye kandi utuje ukayinywa mu bwenge bwawe nta nabiyona mu mubiri nukuvuga je basi abantu bamwe impeke iyo bayinyoye kenshi bashaka kuzura inda mbwa yufashe tukiki tw'amajana 6 tugihumbi ndatuvuga kubera je ndayinwa sukuvuga ngo ndayivuga ngo ntayonwa kandi je nanayikunda kandi imyaka bayinyoye ni namyishi kandi sukuvuga ngo ni vy'ubu nyene bisanzwe ugwagwa ruranyobwa kandi gwaramyoka n'umugani wa kera babizi yuko abantu bayagira ku icupa kandi suvuga ngo baca bahukanira ngo kubera kiki usanzwe wokanye nuba mu biro ariko arakora mu biro atanyoye kiki ashobora kwahukana atanyoye kiki nibandanye iyo vyose biruko mu gihe bigaragara ko izo nzoga zibangamiye amagara y'abene gihugu uravye abazihereza kuko atatuguvu baba bagifise benshi bumvise ko zigomba zihagarikwe bace bazisuka ko ngo bagomba bazisezeranye Jeno muri Afrika y'Epfo uno munsi rero bavuze izihari zose ni muzinwe bamwe bagiye kubita mu kanepfo